Uru ni urutonde rw'abakinnyi 10 bakize ku isi. Iyi ni Rugezi TV ya Ndi Khalifa Junior. Ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi witwa Kylian Mbappe. Kylian Mbappe abarirwa agaciro ka miliyoni 180 mu madolari y'Amerika, akinira Real Madrid. Ku mwanya wa 9 turasanga uwitwa Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic abarirwa agera kuri miliyoni 190 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 8 turasanga umukinnyi Karim Mustafa Benzema. Uyu Benzema abarirwa agera kuri miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 7 turahasanga uwitwa Dave Welan. Uyu abarirwa agaciro kajya kuri miliyoni 210 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwitwa Wayne Rooney. Wayne Rooney abarirwa agera kuri miliyoni 220 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 5 turahasanga uwitwa Neymar Junior dos Santos. Uyu Neymar Junior dos Santos abarirwa agera kuri miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 4 turahasanga uwitwa David Beckham. Uyu David Beckham abarirwa agera kuri miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 3 turahasanga uwitwa Lionel Messi. Uyu Lionel Messi abarirwa agera kuri miliyoni 850 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 2 turahasanga kizigenza Cristiano Ronaldo. Uyu Cristiano Ronaldo abarirwa agera kuri miliyari 1 na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 2 turahasanga uwitwa Faik Bokman ubarirwa biliyoni 20.